Abo basirikare ba leta barenga 250 bamwe bafungiwe mw'ibohero rikuru rya Rumonge abandi mw'ibohero rikuru rya Ngozi rya Ruyigi na Bururi bakaba bakurikiranwa ku caha co kugumuka no kwanka amategeko ya gisirikare nkuko amasoko ya Radio Peace FM hejuru ryo gwaruka mu biro bijejwe amabohero mu Burundi abimenyesha abarenga 100 bafungiwe mw'ibohero rikuru rya Rumonge abarenga 200 bafungiwe mw'ibohero rikuru rya Bururi abarenga 30 mw'ibohero rikuru rya Ruyigi nayo abarenga 80 bakaba bafungiwe mw'ibohero rikuru rya Ngozi nkuko ayo masoko yacu abandanya bimenyesha benshi muri bo batanguye guhagarikwa muri Kigarama umwaka uheze mu gihe hari n'abari bamaze gushika ikongo ku rubuga rw'intambara aho batanguye gufungirwa mu busho butandukanye bwaha mu gisagara ca Bujumbura ukwezi kose imbere yuko barungikwa muri ayo mabohero atandukanye mu mpera z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka wa 2024 benshi muri abo basirikare ngo baramaze kuburana ubu bakaba barindiriye ingingo za sentare isoko ryo mu gisirikare rimenyesha ko nubwo bagirizwa kugumuka no kutumva amategeko y'abatwara ico bazi coco nuko banse kurwana urugamba batumva batanagishijwe inama ruri hagati ya leta ya Kinshasa na M23 urwanya iyo leta ya Kongo aho basabwa kwifatanya n'intera hamwe n'insoresore za Kongo zitwa Abawazalendo Kandundura rero ngo iyo baguye ku rugamba imiryango yabo ntacibaza leta iyo bafashwe mpirihoho leta ntaco biyibwira eka nico kwambikwa umwambaro wa Kongo coco ngo ni agahabwa abaharanira agateka kazina muntu basaba leta n'inzego za gisirikare kurekura abasirikare kugira ngo basigurirwe intumbero ibajana kwifadikanya n'intera hamwe barinze kwambikwa umwambaro wa Kongo basaba kandi ko abadafise abashingwa manza boronswa ubwo burenganzira.